Banywanyi barimo TV ndabaramukije aho muri hose, akaba ari Jean Pierre abashikiriza ibiganiro nkuko mumenyereye. Uno munsi tugiye kuyaga ku nkuru nziza nagomba ndabashikirize ku bantu bose mwabonye ku ma réseaux sociaux, aho hariho umwana yarafise ikivyimba kinini gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma akaba abavyeyi bakaba barashoboye guterereza kandi abantu bakaba barabitavye. Umwana yarashoboye kuja kuvuzwa muri Kenya, ubu tuvugana ari muri Kenya. Baragikuye nkuko mubibona, ubu hasigaye yuko abaganga bamukurikirana bakaraba yuko umubiri wiwe uriko urasubirana neza atangorane zigiyemo. Abavyeyi biwe rero barifuza gushimira abantu bose bagize ico bakoze. Nagomba mbasabe mubahakanya mubumvirize. Murakoze. Hama ndabaramukije bavyeyi. Ego jewe ndi mama Nema, wa mwana yarafise ikivyimba kujisha. Hama nashaka kubashimira kuri buri umwe wese yagize ico akora kugira ngo bikunde umwana wacu avurwe. Ubunye aho bigeze operation yagenze neza, ariko baramukurikirana nubwo bitarahera. Hariho ubundi buryo tutarashobora kuronka, ariko turizera ko Imana izoshobora kubikora. Hama turabashimiye cyane kuri buri umwe wese yagize ico akora. Imana mu ijuru ibongera umugisha, mushishikare kudusengera, natwe turasenga kugira ngo Imana ishikare kwihesha icubahiro, kuko ivyo yakoze nivyo vyari bikomeye, ibisigaye navyo Imana izobikora, turavyizera. Hama muheza gigo cyane. Muri make twagira dufate aka kanya ko gushimira cyane abantu bagize ico bakora ku bwa Nema, bakitanga kugira ngo Nema avugwe, bagatanga uburyo bwabo. Nukuri Imana ibongere umugisha, ibaharure ko nko kugororoka. Tukongera tugashimira kandi Narimo TV nayo nyene yitanze. Nukuri nayo nyene Imana ibongere umugisha cyane. Turabashimiye, Imana ibasubirize aho bakuye. Nkuko mubibona abantu bitanze, igikorwa bakoze nticabaye imfagusa. Murabona yuko Nema yakize, asa neza, ubu yabaye umuntu mwiza cyane. Imana yakoze ibitangaza, nukuri Imana ibahezagire. Kandi tukongera tugafata kandi kanya ko kubashimira, tuvuga ati mwarakoze. Kandi twongera tubasaba, kuko n'ubu turacari mu bitaro, twarabuze amahera yo gusohoka. Amahera yabaye menshi, kugeza ubu bakaba batwishyuza amafaranga amadolari 2,500. Tukongera tugasaba kandi abantu boba babishoboye bafise uburyo bwo kwitanga kandi badufashe kugira ngo dusohoke, kuko kugeza mu mwaka kanya tukiri mu bitaro kandi dushobora gusohoka tutarisha ivyo 2,500. Imana ibahezagire abagiye kwitanga kandi bagakora. Imana ibongera umugisha kandi murakoze. Nta majambo menshi mfise mvuga atari ukwishima no kuryoherwa, umunezero. Ntako mutakoze, abavyeyi baranezerewe, akana kariko karakira nkuko mubibona. Tukizera yuko n'umubiri wiwe uri kurakurikira neza, abaganga bakaba bariko baranabikurikirana nabo nyene. Nuko rero l'union fait la force, imitwe ikoranye, si igikora ca mbere mushoboye, n'ikindi bindi murabishoboye. Ibi bintu ni ibintu tuba dukwiye gukora kenshi cyane, eka tukava no mu bintu byo kuvuza gusa cyangwa gufasha ababuze, tukaja no mu bintu bya development. Ni ibintu byo dushikana kure kandi ni ibintu dushoboye. Nagira ndabakorera nko muri Canada, hariho abantu barenga 1,000 cyangwa bashika bagiye hamwe. Iyo babuze umuntu bateranya amahera mu ndwi imwe, uwo muntu abafashijwe. N'ibintu bisa nk'ibi rero, aha umuntu ariko ari hiteka, twese batuko turi hiteka. Murakoze rero muri mwadukurikiranye, naje ku bwanje nkaba ndabashimiye abitavye akamu mwahawe. Muno muryoherwe, byose byakozwe namwe. Mugira amahoro naho utaha. Narimo TV, Jean Pierre, merci.